umuziki w'ubu ni fake. Hari benshi bemeza ko umuziki w'ubu wasubiye inyuma. Sat-B ngo naho yo kwikora mu gahogo gute ntiyoshikira Nicky Dave. D1 nawe ngo naho yorara muri studio ntiyoririmba nka Christophe Matata. Ubwo hazosubira kubaho indirimbo nka Sagamba Burundi, indirimbo nka Yaramenje, indirimbo nka Umugabo w'ukuri canke Mukobwa ndago. Benshi bavuga ko bidashoboka. Abavuga ibi hari ishingiro bafise canke n'abantu batatahuye amajambere y'umuziki bashima kwigumira muri kahise. Ndabahaye ikaze muri kino cegeranyo c'umunsi. Nkuko mwamaze kuvyumva, ni jewe Evaldez Kumva. Shima ko mudasiba kuntega amatwi. Mu Burundi bwa kera, umuziki wari ishusho y'ubuzima. Indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi ba mbere nka Ngabo Leonce, Evariste Musoni hamwe n'abandi baririmbyi humvikanamo amajambo y'uburemere. Abo baririmbyi baririmbira umutima, igihugu n'abantu. Umuziki wari nk'igitabo c'akaranga. Ubuho indirimbo nyinshi zubakiye ku majambo yoroshe. Indirimbo zifise amajambo make ariko ashobora gufatwa ku mutwe mu minota mike. Indirimbo zikozwe mu buryo bugutuma ufyonda kuri like utiyumviriye, views nazo zikagwira mu kanyisasa. None tuvuge ngo umuziki warataye inzira canke uri mu rugendo rwo kwiyubura. Iki si kibazo gihanze abanyamuziki mu Burundi gusa, no kwisi yose ico kibazo kiribazwa. Benshi bemeza ko umuziki w'ubu wabishe. Icigwa cakozwe mu cegeranyo Scientific Reports cakozwe n'umushakashatsi Eva Zangerle wo muri kaminuza ya Innsbruck muri Autriche cerekana ko umuziki ugenda uratakaza akanovera, reka tuvyite karite, kuva mu myaka 40 irangiye. Uwo mushakashatsi ngo yasanze ko umuziki w'ubu ukozwe mu buryo butaramba. Umuziki w'ubu ngo numudiho gusa, kuko ushira imbere kudihagiza ivyuma aho gukomeza akanovera k'amajambo. Mu muziki w'ubu ngo abahinyanyuzi ntibagishira inguvu mu kuryohora amajambo. Abakora umuziki ngo bahitamo kugwiza ibitero canke uduce tw'amajambo aguma garuka yisubiriza kugira vyorohe ko ziguma mu mitwe y'abantu, maze ivyunguka bigakomeza kwinjira. Ngo kuba rero amajambo y'umuziki atagifise akanovera n'ubukomezi nka kera, biraheza bikagira iyindi ngaruka. Indirimbo ntizigitanga ibigumbagumba, ibishobisho, emotion et sentiment nkuko vyahora kera. Ngo ari nayo mpamvu kugeza nuno munsi ukicumviriza indirimbo za Celine Dion, Michael Jackson, Michel Sardou, Elvis Presley n'abandi. Muri ico cigwa Eva Zangerle yumvirije indirimbo 12,000 zasohotse kuva mu 1980 gushika mu 2020. Indirimbo zumvirijwe nizo mu mudiho wa pop, R&B, rock na country. Ico bikoze, Eva avuga ko umuziki wasubiye inyuma. Ivyo rero ngo samakosa y'abaririmbyi n'abahinyanyuzi b'umuziki gusa, ngo natwebwe twumviriza umuziki turi mu babituma. Ngo dusigaye twumviriza umuziki mu vy'ukuri tutariko turawumviriza, imitwe yibereye ahandi. Dushiramo ama écouteurs tukibandaniriza n'ubuzima. Ibi bigatuma abakora umuziki baduha ibintu biguma vyisubizamo, bitambitse kandi vyoroshe gufata mu mitwe. Ikindi cyatumye abanyamuziki badusondeka nuko ibikoresho vyo guhinyanyura umuziki vyateye imbere. Ubuhoho ngo haraje n'ubwenge mvaruganda. Umuririmbyi ashobora kwigira kuri logiciel yiwe, akayiha amategeko, akayigenekereza neza ivyo ikora, maze nayo ikamuha indirimbo, umuziki ugasohoka uryoshe nkuko woba wakozwe n'umuntu canke mbere ukarusha. Ibi vyatumye ngo umuziki uja mu bunebwe. Pacifique Nzitonda, umwe mu baririmbyi ba kera mu Burundi, yemeza ko hariho vyinshi umuziki wateyeko imbere, nko gutunganya amashusho n'amajwi, co kimwe no kuwudandaza. Ariko akemeza ko ku kanovera ataciyongereye. Aho yari kaganira na BATV mu kiganiro yahaye magazine Jimbere, Prosper Bahaga avuga ko umuziki w'ubu uri ku buhinga budasanzwe mu bijanye n'ingene uhinyanyurwa. Ngo mu gihe kera waririmba rimwe gusa bagufata amajwi, aho utashobora gusubiramwo, ubu ngo uraririmba ugasubiramo inshuro zose ushaka, bakongera bagakosora. Ni mu gihe ivyuma bisigaye bifise n'ubushobozi bwo kuduza canke gusongora amajwi
autotuned. Musenyeri Baransananikiye Justin, inararibonye mu muziki w'u Burundi, ari nawe yatanguje ishure ry'umuziki Institut de Musicologie de Gitega, akaba se w'umuhinyanyuzi Joel Houghton na muvyara wa Nicky Dave. Mu gisomwa yigeze gushira ku rubuga rwa Facebook mu kwezi kwa Rusama 2017, avuga ko abaririmbyi bubu badafata akanya ko guhinyanyura amajambo bikwiye, ngo abaririmbyi ba kera baricarira bikwiye amajambo ari mu muziki wabo, agasohoka afise akanovera kadasanzwe. Eka mbere ngo indirimbo yose yasohoka ifise ubutumwa, abubu ngo ivyo sivyo bashira imbere. Umuziki wubu ngo ni nk'ivyo turya twihuta, fast food. Turi mu bihe aho umuntu adafise umwanya wo kumviriza indirimbo y'iminota 5 ngo akuremo ubutumwa, bimugora mu buzima. Ikindi ngo cishe umuziki ni imbuga hwaniro, nk'akarorero TikTok. Uku kuntu abanyamuziki basigaye bajira ko uduce duto tw'umuziki, bakongera ko uburyo bwo kuyitamba choreography, maze iyo bagize amahigwe igakwiragira ku isi yose, bituma abanyamuziki baja kwironderera buzz aho kurondera gukora mu buryo butuma umuziki wabo ugira uburambe ukaba ntibagirana. Aho kwicara muri studio, umuririmbyi aja kwiyumvira ingene indirimbo yiwe izotambwa, ukuntu yoba viral, uko yo create buzz. Ibi bivugwa na Greasy Fui, umuhinyanyuzi wo muri Madagascar, ngo bo baba bipfuza ko umuziki wabo udandaza gusa. Mbega umuziki warahindutse canke nitwebwe duhindura uburyo bwo kuwumva? Mbega umuziki nk'uwa Bertrand Gakwaya, Justin Baransananikiye, Marie Rose Twagirayezu woba ukidushika ku nyota?